jewe Japhet ndamuzi kuva kera ni nawe twatanguye kumenyana imbere ko tumenyana na Bera hama mu nyuma tuza kumenyana na nyina wa Bera nyina wa Bera bivanye n'ukuntu ndayiko ndarondera casting y'umwana asa neza abantu bashobora kuzodukurikirana turiko turakina niho ndamucako bivanye nuko nabona amakobwa we ari mwiza gose kandi nivyo ubona egome kuko yarasigaje umwaka umwe kwishuri kugira ngo aheze ndavuga ati none uyu mukobwa ndabigenze gute tukaryamana nkamutera inda azoshambwira yuko ari je ntumye aheba ni atari nakazi ko akazere gukora mukama wanje ni atari gutanga divorce ku muntu muhora mubana ni ibintu bisaba urubanza rurerure no mu gihugu nta misi ibiri boshaba bahereza divorce nkawe Daniel warankoreye amakosa gose urajerega none gashaka wamamagaye ego menera guhamagaye ndakuzana mu bintu byo muhira bigitangura ndakeka nawe ndakuzana nkuko nkeka ati ngo umfashe turabe ko ibintu ari byo ndibaza ko bica bikemuka mugabo wambere umwana mubi cyuragenda ukurikiye bajya abantu mbere Igani atari bajya abantu nategetse kubakurikirana nige iriga abafana basi baguma birekrama ati turakeneye kubona aho byahereye ivyashikiye ni nk'icigwa kuri jewe no ku bandi no ku muntu wese ariko aradukurikirana bivanye n'ingorane mpayenda camo ndanamubwira ati reka dupunguze ibintu bijanye no kuryamana kugira ngo simba venda mutera inda umwaka awuhagarike ube hajya hose yava abantu betonye wowe uri kuramukingira STV every story matters. Where no my people out there, Irem come down bad boy, shout Kula believe in champion most kankala boom boom fire from zero to hero from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV ndabaramukije meze neza muraho. Kundi munsi kundi impoème dasanze Bella Japhet nuko yuko nababwiye umugo yuko twabonye yuko Bella aho mperuka kuja kubaraba Bella yaratwirukanye tusanga hari ingorane zo mu rugo turamufatana ama message Japhet ibintu birabura udubi ibane amakove n'ibindi bintu ndavuga ati reka basinda baho umwanya kwera nibuka yuko aho Christian wa mugabo wa mbere wa Bella ahaba ndavuga nti reka uno munsi nde kumutemberera ndabakubitire surprise ndabaka ari hari no twasanga kari hari ni sawa tutasanze kari hari nta kundi mugandi nzira ko dusanga kari hari twine turabe tumubaze ivy'umugore yuko Bella ishobora kuba yaragarutse ashobora kuba yaraje gusaba nk'ikigongwe bakunze ba STV mubane natwe cameraman kumane natwe nawe nyina aza nkurikire kubutwe umuntu ushobora kwinjana mu kigo cameraman injire bakunze ba STV ibintu babigoye murabona ukuntu historia yagenze Bella arakubita amakofe aragira ibiki Japhet dusanga mama message umenga aramuvanga bakunze ba STV kumana natwe umenga ari umuntu hodi hodi bakunze ba STV ni hari meze neza Yana siku mingi kabisa hano munsi meze neza bien kabisa Mwenga kamudu ntaho gucanga mugaranze uriko ra ko ndaraba impuzu ko zumye anakwizuba ari ryo karembere nyatari meze neza mugabo ego nukuri meze neza twarukana cagihe karibu by'ibintu uze karibu twarukana cagihe haba ibintu byo kuza bakagira ntuze nyatari Atirika sinzi ko ndamusangaho cyane namusangaho karibu abakiriza bakunzi ba STV nashaka ndabaramutse bakunzi ba STV ndabona kuri jewe ni vy'igiciro cyane kwa mugarose kunsura mukabona hawundi je navuga ati reka tuze kuramutsa tuze kuraba ukuntu umeze turabe ukuntu byasigaye biragenda mu nyuma vyasigaye biragenda nabi niko no vyita gusa ubunamenyere ariko nyene navuga ati mbona ndabibamo ndabishobozwa n'abaguma bampanura bambwira ntekereze nta kundi bijya bibaho umuryango bavyakire gute mama vyaramubabaje gose mu ndwi yahera yarantelefone arabimbwira muvyeyi ati mwana hari inkuru numvise nyene ntabwo yigeze nanjohera na gatoyi nk'umuvyeyi bo nk'ivyumva gusa ivyo narasanuse nyene ndavuga ati yo
karabaye ni hatari barariraguye kweri twiyumvira none barumunanje bo bimeze gute kumbe bose barabimenye biraba birebire nyene mama nyene namba telefone ababaye gose kandi arira hatari ni byo kuyangana ni ibintu byashitse ni hatari mugabo rero sasa cyaye kinzanye ubwa sintevye n'abafana ba STV iki nawe sindagutevye jewe buriya navuye nja kuraba ntuzenye navuye nja kuraba bera ubu barabana barabana bari kumwe mugabo rero sasa tasanga ntiwamuhaye divorce bega kutamuha divorce byo byavuye kuki kona kunze wa STV bagumye babibaza bega atamuhaye divorce byagenze gute ashobora kuba habaye iki basanze babana mu nzu mu nyuma bira hatari inkuru yongeye kumbabaza ego yagize ishumara kugendayo kuko je nta nabindi abifuriza nubwo byashitse gusa nyene nkukunzanira inkuru nk'iyo nk'ubu ubu haransubiza inyuma mu vyiyumviro ko inge gatoyi ni hatari n'akazi ko akazi ari gukora mukama wanje ni hatari kwe kazi umugore ari gukora kose bakobwa y'Ibujumbura murani ibintu muza muraduteza turaraba ukuntu bya biragenda abakunzi ba STV mugesera kabisa ni hatari sanzo ari kuroza n'ivyombo ndaki biraba nyene uko nyene none tugire gute gusa nyene none je mugana ikintu ko ndifuza ni kwe gutamuhaye divorce impamvu je nkamuhaye divorce urabizi ko bigoye gutanga divorce ku muntu muhora mubana ni ibintu bisaba urubanza rurerure no mu gihugu nta misi ibiri boshaba bahereza divorce je nari namusavye ko genda kandikisha urubanza hama tukazoburana nico nari namusavye mugabo urumva ko atabaki bigora akaca hitamo kuja kurongorwa bavuga ati ntidushobora kugira ndaguha n'indi nkuru yuko narakoze n'akantu kugira ndabe yuko babakundana sinzi ko waravye ikiganiro usanga ama message mu telefone ya Jafet ibani hatari amakofa araba je twe na cameraman twaratswe aratwirukana uwo yatubwiye ati mutavuye ngana ubuhira ubunda bubakubita ni hatari sinzi ikiganiro akibonye sindakiraba we ni hatari ibana makofi yarakubise Jafet ni hatari nk'ubaje gusaba igongo vyogenda gute je nukuri eko ubu nubwo bogwana bakamenana amaso wowe nibikuraba bandi gwanje ntibindaba ariko kandi sivyo nabifuriza kandi vyo nambabaza icongewe ko nk'ubu barinze baza kunsaba ikigongwe ari nka bera je gusaba akubwira ati sinjewe nukuri nkene babarire ngira ikihe bo ego aje kunsaba ikigongwe sinzi ukuntu umwakira canke ukuntu no kwifata muri uwo mwanya ariko kandi jewe kigongwe naco no muhavura arinze avuga ati aragarutse vyonanira kwakira ariko ndizera yuko kumubabarira no mubabarira ko tubandanya dukinana nk'umukinyi wanje ariko nta rugo nukuri na mama ntakavyumva ivyo bintu kandi sinumva n'umutima ntukinkundira kumva ko no yagisha buri mukobwa kuko ndamubona mu ishusho y'ivyabaye bivira ku idiri yawe uza gukora amabikagenda ego mva ku kazi nshika niryamira ngaho ahasigaye ndindiriye nyene turabe ko nibikorwa umuntu arashira ko vyoshobora kuriha amahera y'abandi nta kindi feedback y'ijya cinema uyibona gute irikira kwinjiriza ibintu imeze gute ikibazo kijya filime twakinanye n'abajya abantu ni birebire ariko kandi iyo bikaza kuba twarandikiraniye nk'amahera nzobaha cyo mfungishije muga kubera yuko bo aramahera tuzorindira kizuba kibonetse kuri YouTube na bene bazoba babibona ndashimira abantu abarundi muri rusangi n'abafana ba ACTV bagize uko bashoboye mu kuja kuraba igikorwa twakoranye no kumfata mu mugongo mu mpanuro bambaye hagufi barantelefona kuri WhatsApp wihangane nukuri biranyubaka gose nkashimira abantu bari hanze cyane nkongira nkashimira n'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi barakurikiranye ego nizo mpanuro za mbere zambaye hafi
no muri iyi minsi kandi bashishikara guma bambwira ati pore pore bituma nyene ndema naho ibyawe kuvuga amafaranga vyo yava kuri YouTube nkabariha Yatari no kuri bafana ba STV nabo bavyumve bamufashe kweri urumva ikibazo ni hatari ushobore kuriha bajya bakinyi nako bamusagije niki ariko rero sasa ubose simbona nuko bazosubira kuyagusaba none ko Jafet mbona umengo yacanyemwe n'umugore wiwe ivyabo basigayemwe ntavyo nzi sinzi ivyo basigayemwo kuko twavuye tuhava ari ibintu vy'imiriro vy'imishwano bashwanye ukuntu uzokurikirana nje navyo nzi nukuri nyimba ivyo vyarashise bagashwana uveho nawe nyene uveho abakunzi ba STV uveho agakoshwa naka nupfuma ndakwica je nkapfuma ndakwica reka tuje hagati agakoshwa naka batranquille nakahe nakahe Jafet urabona ivyo ibintu wikwegeye uturabona n'abandi bantu turagira iki nakahe sister rero nabona uge coba ari nawo deja nawe niwisoneye uge chisone cyo mbengira iki gajafi mbengira iki era ubunye waranesheje urugo rwanje siko waranesheje urugo rwanje ndaza kugorerwa ngaha ubu haje za bwanika bwa nambari Anita nambari bwande urumva je utegezwa kumbwira rero nkawe Danira warankoreye amakosa gose wajerega none gashaka wamamagaye ego menera guhamagaye ndakuzana mu bintu vyo muhira bigitangura ndakeka nawe ndakuzana nkuko nkeka ati ngo umfashe turabe ko ibintu ari vyo ndibaza ko bica bikemuka mugabo wambereye umwana mubi curagenda ukurikiye bajya abantu mbere Erega ni hatari bajya abantu nategetse kubakurikirana nige erega abafana basi baguma birekrama ati turakeneye kubona aho byahereye ndavuga ni nanje je kwirije nzokweca abafana bambwiye nzoguma ndondera history mpaka njo ituma nje naramiye kwa kangaye nahenzi yuko ibintu bya bakoze ubukwe ibintu bimeze neza asanga nakajagari cyo tuma navuze ati reka nje yabasinze kwirabira wewe hama ndakubaza ukuntu ibintu bimeze ndakuba ndabubuzima ukuntu bumeze simbe canda guheba uko nyene ngo ndagutatanye ibintu nk'ivyo Shano kuri uragize icumara gusa warakoze kandi nubwo vyashitse urumva ukacuba kwirikira ukagumana nabo nta kibero gusa nko kuvuze ko bacanyemo nkako sinari kukamenya ariko kandi nanje mu vyifuzo vyanje nubwo vyanshikiye bikambabaza sindabifuriza inabi ndifuza ko urugo rwabo goba amahoro hama nyimba bazosubiza hamwe kuri ako gakosa kuba kababayeko basubize hamwe ivyanshikiye ni nk'icigwa kuri jewe no kubandi no ku muntu wese ariko aradukurikirana bivanye n'ingorane mpayenda camo ariko kandi nabo sivyo ndabifuriza oya jewe Jafet ndamuzi kuva kera ni nawe twatanguye kumenyana imbere ko tumenyana na Bera hama mu nyuma tuza kumenyana na nyina wa Bera bivanye n'ukuntu ndayiko ndarondera casting y'umwana asa neza abantu bashobora kuzodukurikirana turiko turakina niho ndamucako bivanye nuko nabona amakobwa we ari mwiza gose kandi nivyo ubona ndamuzana muri iki gikorwa turakora tumaze kuba dukorana nyina we mu nyuma araza arabikunda arabishima aravuga ati turazikaje ndazanye umwana wanje gukora kino gikorwa ndabwo rero na jewe unsigira ikibanza cy'umumama candakimuha nk'umuvyeyi wacu Jafet rero twagiye kumenyana kuva kera ari nawe nazanye cyane muri iki gikorwa ko Jafet ndamuzi ukuntu ameze kwajya ku bakobwa n'ingorane ibane hatari kabisa ameze yonyene twabonye mu telefone ateye n'ubwo rero base no kuyashira no kuri kamera rero mu byo twanika ushije cyumva nkaho nk'ivyo byose nta gishasha kirimo kuko nayo nsanzwe ndamuzi rero Bera bivanye ko ndamubona ndaza ndamushima arambera muri rusange kandi umwana namwe nivyo mubona umwana ni mwiza je kabisa kobwa azohava ncika niho twavugana na nyina wiwe tumaze kuvugana na nyina wiwe ndatanga amahera yo kumukwa maze gutanga inkwano bikwera ibintu nyene vyabaye nyene kanywa babu inkwano iratangwa baranywa inzoga bari bahari ababanyi abakungu bose muri ico gihe rero bivanye ko ndamubona n'ukuntu twayagana nyina wiwe dusezerana ko ujya mukobwa yo mumpa tukagenda tukabana kumvo zuko gatoyi burya Bera arashara umunyeshuri arashara umunyeshuri arashara umunyeshuri ni nayo mpamvu mu bintu vyagiye kuba tubana
nari nashimye ko twogaruka inyuma mu nkuru yiwe ukuntu twatanguye je na nyene maze kumukwa nyina we tuyaza aramumpa ambwira ati nta kibazo ko wamukoye umwana n'uwi wawe umukobwa turabana ariko jewe mbana kagatima ko kuvuga ati kuyu umuntu akiri umunyeshure akenda agatwara inda zubahevye amashuri biya byose bavuga ngo nubetonye wowe wagumuvuga yuko wagumushaka yuko ntava umutera inda kubera yarasigaje umwaka ishuri egome kuko yarasigaje umwaka umwe kwishuri kugira ngo aheze ndavuga ati none uyu mukobwa ndabigenze gute tukaryamana nkamutera inda azosha mbwira yuko ari je ntumye aheba istoshe kandi mu Burundi nkuko musanzwe mubizi agatika kazina muntu kazuca gahaguruka kamagurukire mpebesheje umunyeshure ngo ntarakwiza imyaka usangiye mu gasho kubera yari mwiza nanje aragenda na motiva ndumva yuko umukobwa twobana ndamukwa maze kumukwa kandi muravyumvikana nyina avuga ati nta kibazo mu nyuma canza kugira ubwoba ati abo umukobwa arashobora kuzomuntwara ejo canke hirya yejo ndagenda rakimubwira nyina wiyo nyina we arakinyemerera ndamubwira ati mumpe tugende tubane hama ndamurihire yigishure umwaka umare nyina we bati sawa umukobwa araza turabana ngaha tumaze kubana ngaha mu nyuma ndakimusaba umukobwa urabona uburyo ndagutwaye mu nzira novuga ati zitaraba kumugaragara kugira umuntu wese abone yuko naje ndagutwaye ati rero reka dupunguze ibi ibintu by'ishure wari wemeye kuzoza uramuri ego me vyose nemeye ndanamubwira ati reka dupunguze ibintu bijanye no kuryamana kugira ngo simpave ndamutera inda umwaka awuhagarike Kube hajya hose yava abantu betonye wowe uri kuramukingira. Ego je ndaba ndiko ndamukingira kuko ndibutse ibintu twayaze na nyene n'umuvyeyi wiwe kugira ngo umuntu arabe ingene yofasha aheze ishure hama tubone gushira mariage ku mugaragaro. Okay? Bimaze kugenda uko araza turakiyaga we akambwira ati ahubwo twokoresha ibintu by'amapirire tukagikoresha ibintu bya planning familial mbwa naje nkaraba ati bo umukobwa ndamukeneye ejo mpahenda rondero uyu munsi ifise inguvu kugira ngo ejo tushobore kwigaburira kandi nawe nkavuga ati mu nzira uko turi kumwe azobasha gusigarana ibintu neza muri iki gihe ndiho canke igihe nzoba nkariho nshobora kugenda gukorera handi atari ngaha agasigara aracungira ego nivyo jewe navuga ati reka mprofitire ngaha ndabimufashemo nawe abimfashemo kugira ngo tuze twubake urugo rwejo hameze neza nkuko tuzuba twarindanye mu rukundo rwacu mugihe ibyo byose ntigeze abibona konzi besti bani hatari ndaki no musi jenje kumenya inkuru yose ukuntu yagenze abakunzi ba TV bamenye ukuntu inkuru yose imeze kumbe nuko byari bimeze hajye hose yavuga ngo betonye yo wavuga ati jewe ntidushobora kugira ndushobora kuryamana ugira ndagutera indura urabona kukiri mu ishure ugize iki Javeti ngaba barakubitanya amashati amakofe kwa kangaye ari yondi ni hatari kabisa wibaza rero nkako je Javeti ndamuzi ni nayo mpamvu ku bintu bijanye no gufasha Bera jewe Bera namufasha ibintu byinshi gose ndamukinga ibintu byinshi gose no mu bintu vyatumye je nkimvira ko no muha divorce urakiza cyari cyo kugira nta tugume mu divorce yo mwanya wose nico cyarabayemo nkarura imbere yiwe none umukobwa ko jewe twahejeje tukagenda tugatanga amahera tukandikwa tukabana kugira ngo ntibamfunge mugabo utwanditse urabizi yuko n'amategeko avyemerera ndavuga ati none uyu munsi cyo tugenda gusinyura aracari muto Javeti nawe ndamuzi ukuntu yimereye n'umuntu ku bakobwa vraiment yaraguruka kabisa sino muvuga nabi kuri ico kintu mugabo byose sindabirawe ndaza kuvyiga navuga none uyu ntiwangira ibintu nk'ibi ku muntu nazanye cyane yavuze ati umwana nanjike na nyene nivyo yiyumviye uko je nari naciyumviriye nasanze na nyene ko yaciyumvire kandi na nyene igisigura ko yamubona akamubera ubwo ivyo byose ndavuga ati je umukobwa iyo bija hose sinohava ndamuha divorce ubu nyene reka manze ndihagarareko ndindire ndabiyo bija nyimbara abana mu myaka 2 tuzoba twabibonye ati abantu barakwiye kubana ego aba nabantu bazoba bari kwarabona ati babantu barambanye mugabo uri kumbwira ngo ubatangwe kubitana ibinuma amakofi nasanze ama message mu telefone ya Javeti ateye ubwoba yuko anamuvanga ugesera ni hatari ashani ngorane kweli je ahambese ndanavyumva sindabitahura ariko kandi sivyo ndabifuriza Bera ukuntu nawe ndamufasha kuva kare n'uyu munsi jewe niyagira ikibazo nzomufasha ariko abimbariye canke ndabimenye mugabo byo gusubirana vraiment gusa muri iyi minsi nyene iheze je narabonye message ya Bera indamusa bose ndayishura undi munsi haheze imisi 2 ivyo bibaye bipa mugabo je sinigeze ndavyitaho ko navuga ati bo uko iyi bipe ni message nkazishura niziza kunyishuza amahera nanje nta mahera ubu mfise hari kwa kanga bo hari ku musi wa Mungu ku mugoroba
abo n'uwo munsi nyene twari twapfuye tubonye ivyo bintu jenge yashaka gusaba ikigongo nivyo nibaza oya ngiye sindavyibaza nanje Ko bashaka kwishura. wanje namahera bagomba kunyishutsa ubu ndakwibititse nta mahera ndiko ndaronka kurya n'intambara nivyo wabonye ngaho ivyo mbonse genda vyinjiza bigaragara kuzinduka ngenda naho ubuzima urabona ko butameze neza muri iki gihugu ni hatari kabisa uzoraba ukuntu bimeze kabisa mugenzi no buke bizogenda biracamwo ni hatari akajambo kamwe ubwira abakunzi ba STV ubwira dusozere mugabo urumva yuko ico nabwira abakunzi ba STV story ni ntabyo twari tuzi ukuntu byatanguye murumva yuko Bera yavuye akoresha umutwe nk'ubwo umwana caragenda gukurikira Jafeti naramushakira neza mufrera akajambo kamwe ubwira abakunzi ba STV amasoze ndumva yuko ari hatari je nukuri igumye kuri ico nshoro yego murakoze kandi ndashimye n'ukuntu mbonye userutse ngaha urana ivyo nayo nibereyemo nagira nigiriye kwibarabara ndabe ko nshobora kugwa ku nkware yo ku mugoroba abizi nono bo jewe ico nosaba abakunzi ba STV isha ukwambere na nkuko nabitanguye je ndabashimira vraiment ukumbayeho muri iyi minsi ni kubgabo kuko bagumye bantelefona bamba hagufi nko natangwe ndabivuga n'ubu nuko ndarisubiremwo abafana banyu abafana ba FTV abandanye bagufasha n'abandi bazi mani bahezagire ne kwandanye wigumya ibintu bizotebagiye bije ku murongo dusubira tukubaza ukuntu ibintu bimeze ngira ivyerekeye bip canke telefone iyo message yakwandikiye ntawamenya ikiba kirimwo urazona yitaba ne wasubira kwironka kubimbariye ivyo kunzoyitaba ndumve canke ndayishure ndabe mugabo nyene mfise ubwoba kashobora kunyishuza gusa nta kindi ivyo nta nakimwe uzomenya bamaze kugira ese bakunzi ba STV murumva story yose ukuntu yagenze no musi no mumenye story yose ukuntu yagenze ya Bera hamwe na Christian yuko ibana byagenze uko bikundaniye Bera ari mu wanyuma amaravuga ati reka ndamutware reka ngira iki amanzo mutwara neza kumugara amaze guheza yuko kiya gihe cyose yararindiriye cyose yavuga ati umwana simave ndamutera inda hanyuma ngo agire ngo haze mu bindi bibazo kumbe nawe acicana kwa wabonye ukuntu byagenze bakunzi ba STV sino ndanabisubiramwo gatoyi hajya nyene n'impamvu nk'abanyamajambo menshi nukuri hajya harageze igihe ndengerwa ari bagira n'ivyo twavuganye ndarengerwa kabisa ndabura iryo mvuga n'iryo ndeka ncanda mpitamo nyene guhora ariko ubu nyene muri iyo misi heze vyanja nkaburi uwo ndabibwira nikabukira naho arumva ngiye kubivuga kwera nibaza uko vyaheze tutagisubirana nawe urarutse ku mutima umutima kandi Imana ishimwe ese kandi nagushimire yuko ubona twicaranye watwakiriye ego murakoze karibu kandi nukuri uwo mutima unze muhorane ese bakunze ba STV murumva ukuntu byose byagenze tuzosubira ngira mu nyuma tuzova tumenya ukuntu byagiye biragenda buke naho utaha ciao STV, every story matters.